Hello guys, today twari twipfuje kuri African Sound kubereka imwe mu makartier ifise agaciro, imwe mu makartier ibamwo abatunzi bakomeye hano i Bujumbura mu Burundi, quartier yubatswemwo ama etage gusa. Urumva ko ni quartier itabamwo umuntu uwo ari we wese, ni quartier idasanzwe, ni quartier abantu benshi bayizi kubw'ayo mateka yayo yuko hubakwamwo ama etage gusa. Ni quartier Miroir, quartier nziza cane, quartier ibamwo abatunzi bakomeye hano mu gisagara ca Bujumbura, ndetse imwe mu makartier imaze gutera imbere, novuga ko iri imbere yacu muri ya mbonakazoza. Yo iramaze kugira itafari rinini imaze gushirako ku ntambwe yo kugera kuri ya mbonakazoza y'Uburundi bwifashe n'Uburundi butunze. Kaze dutembere muri iyi quartier idasanzwe, ariko ico tubasaba ubwa mbere mufyonde kuri like, mufyonde kuri partage kugira musangize ibi vyiza vy'iwacu, ibi vyiza vyo mu Burundi. Nimba ukunda Uburundi, fata iyi video uyisangize abandi, ubahe link baje kuyiraba kuri YouTube ya African Sound, bongere bakore subscribe. Ntitwibagiye kubacisha hamwe Fabrice Manirakiza yubatse ikigwati ca mbere kirimwo amazu asa aha muri quartier Miroir, yaciswe Come and see Burundi. Ingo urabe Uburundi, urabe ivyiza vy'Uburundi. Nibaza ko ni ikigwati ca kijambere ca mbere cari cubatswe kuva Uburundi bwitwa Uburundi. Ikigwati gikomeye kirimwo ama etage gusa, kirimwo inzu zishika 26 kandi gikorotiwe cose, baba mu rupangu rumwe, ariko umwe wese arafise entrée yiwe na portail yiwe. Ni igisagara gisukuye neza, novuga nk'igisagara kuko inzu 26 umva si ahantu hatoya nkuko mubibona ngaho ku masanamu. Saho gusa kuko twabandanije turabereka n'izindi nyubakwa zubatse ahegereye ngaho. Murabona aho indani aho Fabrice yubatse ingene hateye amamezwa, ingene hasa neza. Ntitwibagiye kubereka ikindi kigwati ca kabiri yaciye yubaka citwa Fab Homes nkuko mubibona. Ni ikigwati kigizwe n'amazu asa nayo nyene ariko yoyo afatanye, ariko umwe wese afise entrée yiwe. Ni ahantu heza cane, harimwo gym, harimwo amakamera de surveillance kugira umuntu uwo ari we wese abamwo ashobore kugira umutekano. Kuba yipfuza kuhatembera uva muri ville gushikaho ni minota 10, hegeranye na aéroport, ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Uvuye ku kibuga c'indege kuhashika ni minota 3.
Sagaseseshwarumuri nk'uko muriko muravyibonera ni quartier igizwe n'ama etage nk'uko twabivuze, ariko manza mwandike muri commentaire ico mubona kitagenze neza, nimba tutabikoze neza canke ari ikindi kintu icarico cose mwabonye muri quartier Miroir ari cabashimishije ari kitabashimishije, mwandike muri commentaire mutubwire uko mwayibonye, uko mwabonye Uburundi bwacu, bitandukanye na vya bindi bashira ku mbuga abashaka gutyoza igihugu cacu ciza c'Uburundi.